Bakunzi ba West TV mwaramutse kaze mu kiganiro cy'ubuhinga n'ubumenyi. Uno munsi tuganira kuki ni ikintu dukunze kumva mugabo kandi kiba gake ntaco ni cyahe. Icyo twita ni nyamugigima mu gifaransa bakitangwa ni tremblement de terre, niko benshi bayizi, ariko kandi mu yindi mvugo scientifique bayita séisme. Iyo nayo ngo bigenda gute? Hari abantu benshi sinjya kuvuga bivaye no kwizera kw'abantu bamwe bavuga bati hagomba habiki canke harabiki, ariko reka mvuge nkuko yo bari phénomène scientifique ihaba naryo mu kintu tuvuga yuko ni uguhungabana kw'isi canke twitiza ijambo kujugumira kw'isi kuhaba hajya tubona umenga isi iriko irayumbayumba, niyo bita séisme canke tremblement de terre. Ico naco ni ikintu caba cabaye kenshi, ni ikintu abahinga bavuga bati kiba misi yose. Abahinga nabo ni bandi babita aba seismologue kubera nibo biga ijya séisme. Navyo ni ibintu ariko ibyo vya misi yose bihaba, twovuga atankomezi nyinshi zirimwo bituma umuntu adashobora kumenya icyabaye canke nimba vyabaye. Reka ndabaretse akarorero gato kugira ngo mu bitaho. Ni nko kujewe ndiko ndavuga, shobora kuvuga bukebuke cyane ugasanga ntiwumvise ico mvuze canke ntiwumvise ijwi, ariko iyo mvuze gose aho uraza kumva ikintu mba ndakubariye. Navyo rero nuko rero iyo phénomène iba misi yose iba novuga atamakari arimo, ariyo mpamvu abantu tudashobora kumenya n'icyabaye. Hajya naho tumenya ivyabaye iba yabaye novuga ikarekura umuvuduko urenze wa uca wumva yuko haba habaye iyo tremblement de terre nyamugigima. Navyo rero bigenda gute? Haba habaye ico bita ukurekurana kw'isi, aho haba hariyo ibyo bita faye isanzwe ihari. Rero nyamugigima rero igaciro iza ihari, twitize izi ntoki murabona ni ibintu bibiri. Hari ibyo bita les plaques tectoniques canke ukuntu isi imeze, ugasanga hari ibyo bita akarimbi, aho naho rero basanga hamwe hari hejuru ahandi hari hasi. Rero bikubitanye ko niho hacaba kimwe hejuru ikindi hasi, haca ico bita déséquilibre. Tujero tunara yuko rero isi ya habanyamugigima nuko bigenda. Ariko rero navyo ubwo n'uburyo bumwe twovuga muri bwinshi bwanyamugigima, n'ayandi ho bikorwa mu buryo bune, ari byo bita origine. Ubwa mbere nico bita le séisme tectonique. Nabyo biva kuki? Kuri ya plaque tectonique aba ari abiri, bimwe nasigura ivya mbere. Ibindi navyo nivyo bita le séisme volcanique. Navyo ni nyamugigima itumwa n'ibirunga. Uno munsi simvuga cyane ku birunga, ariko ndikumva kuri nyamugigima yuko n'ivyo birunga iyo biriko biraba hari yaba nyamugigima. Uburyo nabwo ngira gatatu babyita séisme d'origine polaire. Nayo ibera ahantu usanga hakanye bayita ngo n'amazone de glace, ugasanga nazo zihuye zirashobora gutuma abanyamugigima. Ariko reka nsubire nyuma gatoya, imbega nyamugigima haba habaye iki? Haba habaye ico bita la libération d'énergie sous forme d'onde, aho haba kurekura imishwarara kuri planète Terre canke ku isi. Niyo rero nayo maglace rero iyo bihuye rero harabaho kurekura ya mishwara canke ya onde ou bien les énergies, usanga rero bakayita ni nyamugigima. Ariko twibukanye mu ntango navutse habivana ni zose nizifise amakari amwe canke novuga gute ubushobozi bumwe. Reka nivugire ubwa nyuma nico bita séisme artificiel. Nayo bigenda gute? Iva ku maboko, ku bikorwa by'umuntu akora. Reka mvuga kimwe mumenyereye gose, ivyo bita bombardement. Burya ugasanga abakozi bigwanisha rutura iyo bagiteye ahantu
ukaca rero ubona isi iriko iranyiganga. Ico ni kimwe mu byo bita le séisme artificiel, cyangwa ugasanga bivuye mu bikorwa by'amabaraje, bijya ibintu by'ingomero navyo birashobora gutuma haba nuvuga iyo si ikanyiganga, cyangwa ugasanga bivuye kuma industry akomakomeye akora, ugasanga y'amafaye ariko araba. Ariko rero navuze ikintu cy'amafaye, imigaga ihaba, iyo nayo ni yahe? Si tubona ngaha hasi hajya mu bisanzwe umugaga, tufatiye no kuri bitumenyereye ubu ufise aho uva hepfo. Rero niyo seisme, burya abantu benshi bakunda gukora ubuzu bwa sugumwe, iyo bariko barimba baravuga bati ukora izi metero ngo turashikiriye amazi. Ariko rero iyi si tubona epfo yaho naho hariho ukundi kubaho kwayo kw'isi, ari bijya navuze les plaques tectoniques. Rero yanyamwima canke ya seisme irabera hego, hari igihe iba yabereye hafi kuri ubusa canke metero 200 umanuka. Ariko rero n'igihe ibera kure cyane ku metero 300 gushika ku metero 645 umanuka uja hepfo. Ariko navuze kare ati hari igihe nyamwima ibifise ubukare butoya canke bwagutse bugaragara. Ivyo navyo babimenya gute? Babantu twavuga bitwa aba seismologue, aribo baraba novuga abahinga karuhariwe kuri ivyo bintu, barakoresha ibikoresho navyo nyene bigakora akazi ko kuraba mbega ni kuruhe rugezo, ivyo bita intensity, ivyo bintu vyabereyeko. Aho naho bakoresha ico bita seismogramme. Seismogramme reka sigure gatoya, abantu barakunze kubona tuvuge amaradiyo canke amateleviziyo kujya kuntu canke no mu nsengero kujya kuntu mvuze ijwi babona utuntu tuducapo ngo tuduze kuri urugero, tuduze bukebuke, uvuze bukebuke ukamengo akajwi kabaye gatoye, ariko uvuze bwose ukabona kibaye ikintu kinini. Rero naho nyene bapima bakoresheje iyo seismogramme, bakabona bati iki kintu cabaye bivanye n'aya makari, ni abantu barashobora kucumva canke novuga sentir, abantu barashobora ati nyamugima iraciye hajya bivana n'amakari. Niyo mpamvu rero tuzobona mu bihugu byo bimwe nyamugima bivanye n'ukuntu yagikaze ishobora gusambura amazu n'ahandi, ugasanga nta na kimwe cyabaye, gusa abantu ngo twumvise irengana, niko benshi bavuga. N'ikindi gihe rero atana kimwe wumva, bimwe twavuga yuko bavuga yuko abahinga bajya nyene abaseismologue baravuga yuko ku mwaka ku mubumbe w'isi haba amaseisme canke nyamugigima angana n'ibihumbi 100. Bakunzi ba Robo TV, mwakoze kubana natwe uno munsi turiko dusigura le phénomène principe cyangwa ukuntu bigenda kugira ngo twumve nyamugigima, abenshi batahure ukuntu bigenda n'ikiba cabaye. Murakoze kubana natwe, naho butaha.